Skamana go confusing, swapping naware. What's quite a sweet in my daddy? Tatika nawe, kisa kuta perigari a Ferrari. Usiwa, bro, yeah, bro, tender. Usiwa's kissing, yeah. So baby, I'm trying bass on China naware. Pasi ubu no musi ntaberewe man. Style ni fresh kweli. Sasa pasi iyo kamera izo kamera ni brande ni ipimiro bingahe pasi? Yo yese bakunze ba King TV Burundi meze gute meze fresh je ndameze kurusana ni yari siraki kumiko za King TV Burundi behind camera ni Pasi Christ mu camera man akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kubashikiriza amasanamu meza cyane abereye igisho kugira ntimuze kwidoga no musi rero mfise umutumire witeka kabisa ni new generation murabitse kuntu nkora ntegezo kubazana impano shasha bariko barakora neza kugira ngo bashobore kwiyubaka ndetse no kubaka umuziki wabo n'umuririmbyi bamwita Dapelo n'umuririmbyi mushasha mwiza cyane aririmba indirimbo ebana zimeze fresh sana bro tukwakire mu bwami bwa King TV Burundi. Thanks sana bro mwagize neza ndabashimiye gose ya Dapelo fresh ka nipo fresh bro. Urugendo rwagenze gute kuva muhira gushika ngaha mu bwami bwa King TV Burundi? Urugendo rwagenze fresh naho déplacement yameze nk'igwana ariko yagenze fresh yanasa amahoro. Amahoro bro sasa style wambari kirato ni Oscar fashion. Bro. Yeah brother waberewe sana. Thanks man. Ishanete wayiguza naiguza amafaranga. Wayiguza amafaranga ariko ni menshi kandi araze umuririmbyi no kwiyemera. Amafaranga ni menshi bivanye naho yavuye. Cyo nico yakoresheje je kuri je ni menshi. Yeah. Umeze fresh ariko nakaza mzee. Kawaida tu. Yeah Dapelo twakire kandi bwa King TV Burundi. Murakoze sana na hantu hameze fresh ari VIP. Yes. Abakunzi kwanza ubwa mbere na mbere banzu ndabukiriza abakunzi ba King TV Burundi. So abakunzi ba King TV Burundi ikintu babwira nuko ndabakunda cyane kandi mukurikane TV mukore subscribe kuri channel ya YouTube ya nanje munkurikane kandi ni Dapelo official. Yes. Yeah. Abakunzi ba King TV Burundi bace bashaka kubibaza Dapelo ni inde neza na neza duhere ku mwidondoro. Dapelo ni Peniel Dapelo niko niryo zina ryanje ndumuririmvyi nkora music ndimba mudo R&B imisitari nyinshi ya ibintu mwene ivyo ndibaza benshi baranzi ku ndirimbo Baknami My Baby na Correct ndi kumwe na Brazo. Yes ndibaza baranzi ya My brother amazina wahawe n'abavyeyi amazina wahawe n'abavyeyi na ya amazina nahawe n'abavyeyi izina ry'ikirundi niyo nyinshi Peniel ya ariko maze gukura Dapelo yas ngo ni insolite ariko si insolite none man dufise ekeye ni bibi rega iso atwemere. Dapelo watangwe muziki uva ryari? Manje natangwe muziki kuva kera ariko natangwe kuririmba kuva kera ariko ibikorwa byanje bigiye kuboneka ubu ariko sintanguye ubu narimba nkarimba ariko ninjiye muri studio nkakora mu mwaka weze. Yes. Dapelo uri new generation abana bariko barakora neza mu muziki kugira ngo bashobore kwibaka ndetse no kubandanya abo baka umuziki w'Uburundi kugira ngo ushobore kugeza kure gusumba. My brother arikuntu ncekinga jewe abaririmbye bashasha kugira mbone neza yuko baje mu muziki bawuzi kandi bawushoboye. Mama ndakwibariza utubazo kandi utezwa kunsigurira n'abakunzi ba King TV Burundi bavyumve neza yuko Dapelo ashoboye muziki w'Uburundi. My brother na akabazo naka hari style zingahe z'umuziki uravyumva? Ico kibazo kirimo A B na C. Hari style zingahe z'umuziki urazivuga imwe hama uyivuge ukuntu imeze ko batabitahura hama ucu tubwira A B ucu tubwira iyo we uririmbamo hama ucu tubwira n'impamvu washimye kuririmba mu style. Okay chambe wambajije ngo style zingahe z'umuziki none ndakubaze kwanza nanje style z'umuziki zo kwisura zizi style zo wewe shaka nk'umurimvyi je ndumumenyesha makuru. Sasa umviza naho bwire mu muziki harimo style nyinshi sana. Hari umuziki urabaze kumvigana abashimwa baririmba bakorea bigiye namaze kuvyumva nijya ni style yabo. Hari style z'amanaci uva mvuze ndazidondagure ngo hariho zingahe nejo hogera tukavyuka hariho style z'igisirikare n'amana bose batonze kwidarapo. Ni mwene ivyo mbaje hariho style zingahe sino kwishaka gikuru wambaza ukora style zihe
zimeze gute basi turi muri industry y'u Burundi sivyo turi muri industry ya kabiri gatanu ndashaka kuvuga izimenyerewe ngaha mu Burundi izimaze kwashika zizi Burundi kwanza Jake unibuka haratangwa haravuka style twavuse dusangaho haro style wasanga sinkizi turirimba wasanga bavuza imiduri bakemba tujya tuyimbo twakera tuzi tujya twabacanje wa minsi inanga ni bwishi ni ustaye bwishi kandi bwose twarabukunda twarabwumviriza ariko tumaze uku isi yarahindutse ibintu byarahindutse dufate n'imodoka zakora kera ubusizo zikora gumahaza bishasha n'impuzu za kera ubusizo zihari n'umuziki wa kera rosu harubu haraje nyene mastile mashasha biguma bihindagurika nico tuma style turi mubu ejo hazo zindi style kandi zozikwa none amapiano ntije mu mwaka weze ntiyari kuri hit ariko ubu umuntu wese yayifuza ko amapiano umva ni style ziriko ziraza mu mwaka uza hazo zindi style tutazi n'ubu tutaramenya izo ririmba umuntu hitinge abandi bayigane ko muziki wo ni copy yes nico gituma novuga amastyle umuntu niyo harura kubera aguma avuka n'ubu naje ndo ngaha no shwa kuzana style yiwanje ihitinze baca banyigana yes nico Dapelo arimba muri style ya yes je nakona kurimba style yi Niger style umva urimbye R&B afrobeat afropop ibintu mwe nivyo yes je nkaje wiki novuga ndakunda R&B gose Niger style izi afropop nizo nkunda ariko novuga style zose ndazishoboye ariko ngageza kugenda njana n'umwanya turimo ni nkuko hovuga mu mwaka uzaba style ya zuki haba style ya slow nogenda nazo noririmba kwa ndumurimvyi yemera kandi style zose ndazishoboye Dapelo nga kuri Yakin TV Burundi twebwe nituvuga insaku tuvuga amakuru yizewe neza twasohoje neza turafise amakuru yizewe neza yuko Dapelo atakibarizwa muri D Dreams Entertainment my brother D Dreams sinari bwaheze D Dreams Entertainment my brother kubera kikuva muri D Dreams Entertainment hama waragiye handi canke ubarigenga kora kariyere solo Jake novuga je ndi muri MT man team nandi lebondimo niyo lebondimo kurazi umuziki n'urugendo rurerure umuntu aca ahantu heshi aca mu bintu byinshi ubu rero je ndi muri MT ya niho kubera kikuva muri D Dreams iyo lebo je ivyo nani ivyo nzi kwanza uri kurabimbaza umengo ya tubanaye nibindi MT niyo lebo wanje lebo ya mbere uhereka kujama yes irimo Brazo Mamelody Piravu yes ibintu mwe nivyo erafise na members bayo beshi ya nico kintu nshobora kuvuga ko ikindi uvuga ubu ikintu tuko twakwa mu kumwa na Dapelo gubu utangwe kumbwa Dapelo wakera nanje ronca ndakuzana ibindi bintu vya kera utazi hamacho tubiyaga k'ikiganiro kimana amasaha 5 ariko nibisigora yuko cuyihakana D Dreams kandi warayiciye maze je nta reboni hakanye urumva nta reboni hakanye ikintu navuze muri kumavugana na Dapelo ubu apa Dapelo wakera iyo ashaka kubimbaza ariko ndo ndamwaka weze ukayimbaza ariko ubu tugena MT yes Dapelo afise contract ingana gute muri MT ya iryo ni banga ry'akazi kubera sino hava mvuga ngo contract dufitaniyemo kubera sivyo naje gupublia ariko ni banga ry'akazi ariko kenshi iyo abaririmbye bigiye guhara niho baza gushira ku mugaragaro ayo mabanga y'akazi kandi kenshi kwanza nakubwira MT tubanye nk'aba brother tubanye nk'abantu bavukana none dufate wewe abavyeyi barakuvyaye bamaze kukuvyara ntibakubwiye ngo imyaka iheze ngo uzocugenda iwawe we ni wifuza kugenda iwawe uzogenda ariko mu gihe ariko ugiye kuba kundi muntu dufate nundi muntu mudafanikiwe na kimwe arashobora kubwira ejo sindagukeneye ngaha urumva ico game wabanye kuri contract twebwe ikintu novuga muri MT tubanye nk'aba brother nk'abavukanyi nk'abavyeyi Travis yari ni wadukurikirana ya ni kuvuga adufata nk'abana biwe kuvuga ngo konta ibiki ivyo ni bangagi wacu yes kubera sino camvuga ndabitangazeho batangwe kuvuga Dapelo ari muri MT imyaka ikazohera ntizosubira kumubona ico no wabwira ndi muri MT ndacarimwo ndacabandanya ivyo byo kuvuga ngo kontra ibiki nibaze ko atari ibintu gikuru n'umutima w'urukundo yes kubera urabona umuntu wavuze agufashe nta nyungu ariko aragutegura kubaka n'umutima w'urukundo bagufitiye nico cyo tunavuga ahari hose yubahwe Imana imuhezagire
yes. Yeah, my brother, imbere yuko twinjira muziki wawe neza ndashaka kukwibariza akabazo kanza ngaha mu Burundi, industry y'u Burundi ayikwikirana neza. Umuririmvyi wemera ngaha mu Burundi ninde? Umuririmvyi nemera ngaha mu Burundi, umuririmvyi nemera ni Dapelo. Mbo apara ya Dapelo washobora kuvuga ati ujya mu ntaranyegereza basi. So je umviza ndakubwire ikintu je ntandukanye n'abandi baririmbyi. Dufata mu mvyo wumva avuga ati ngo yo ngo je nemera uyu ngo uyiranyemeza. Je umuntu nemera umuririmvyi kuva kuri muto gushika kuri mukuru, umuntu aririmba neza abizi wese ndamwemera. Nayo kuno nshobora kuvuga ngo hari dufate ngo mvuge Fizo niyo nemera. Umviza Bryce ujya ndimbo emotion urayizi. Okay, hari ijya ndimbo ya Bryce, hari ndimbo z'abastar bubatse amazina irusha uburyohe irusha kuba nziza. Urumva sinoca mvuga rongo nemera uyu nemera umuririmvyi akoze indimbo nziza. Nawe wowe babu journalist ugakwe ndimbi ikanyemeza no kwemera. Yes, ni ibintu mwe nivyo. Yeah, my brother, dufate hasohotse itegeko. Hasohotse itegeko muri Amicale des Musiciens yuko umustar umuririmbyi umuntu ari muri entertainment ategerezwa kubana n'umuntu ari muri entertainment nyene ndavuga kubana yego. Dapelo no wahamudema abona yuko afisingesa akunda yoshira mu rugo. Umudemo mwiza ari muri entertainment. Umudemo mwiza ari muri entertainment. Mvuga akademo karambera ani waraje no kuri ndamukunda Monna walda. Monna walda mokenzi wavyumvise. Dapelo numwana ariko arakora neza, akora umuziki mwiza cyane, aririmba romantic song. Ewana aragukunda sana. Urakunda Monna walda? Sinavuze ko ndamukunda, twavuze mu gihe bibaye. Mu gihe bibaye urumva none noca nemera bakanyica. Wohitamwe Monna walda? Bo bavuze duhite mwumwe je noca ndamwitanga mu gihe ro bitara abasindamukunda rero. Yeah, Monna walda aramaze kugira amahirwe mu gahuha. Man, reka kumbaza ibyo bindi bintu none jigene bikwambaza n'ivyiki bandaya n'ibindi duri je none dure tuyagike niturahura nagira ko yose mukunda wa murundi kugira ngo mushobore duhuye none abaramahirwe yeah bro duhuye abaramahirwe abaramahirwe guhura n'umuntu mukamenyana none abara je ntabaramahirwe kuri jewe ari ibintu bisanzwe none abantu bose yeah bro tuce ku muziki wawe akapera kwanza kuri my baby kugira ngo abantu abakunzi ba TV Burundi babone neza ko turi kumwe na Dapelo mwenyewe. Yes. Baby, I love you from my heart, cause you are so fine, no. Kumurhande yanje, abasinwa dokange. Yeah. Uradusondetse kandi abakunzi ba TV Burundi tutisondeka gute? Tisondeka. Aje ku YouTube bayumvirize yose. Rega ndayimaze niba bakije ku YouTube. Biswandirimba gace bumvize kwiryoshe. Yeah, ugerageje kumviriza indirimbo za Dapelo nyinshi ni romantic support irabura, promotion wari witeze ukayibura, ariko nibaze biriko biraza kubera urabona promoter bo barashikira abana bariko baraduga, ibintu biriko birahinduka. Nizere ko mu minsi mike bizoba bimeze neza, ariko gikuru umuntu ntiyocika intege yobandanya gukora. Yego. Yeah, my brother, kubera iki kwibaza cyane mu Kiswahili mu kuririmba? Kwibaza cyane mu Kiswahili. Ya je igituma nkunda kurimba indimi nkashami Giswahili nibaze numvizo n'abantu beshi, sinumvizo n'abarundi gusa. Oya umva igituma ndabikora sikuvuga ngo nuko ntashobora kwandika ikirundi, ikirundi ndazishobora kandi ndimo z'ikirundi ndazifise nyinshi ziri muri studio, ariko sikuvuga ngo ndimba Giswahili kwiga Giswahili nago n'ururimi. None indimbo y'ikirundi fise abagenzi bari muri East Africa yose bari muri America ntibazi kirundi, nkoze indirimbo akumva ni kirundi gusa baravuga so warimvye melody nziza imeze neza, ariko ntitwatahuye mu ncamake indimbo yawe ntitwoshobora kubana yatumviza gusa ni nziza ndo tuzobandanya twumviriza. None bandanye bumviza ibintu batumva, ariko ndirimbo yanje cyangwa Giswahili baravuga fresh ahantu hose bakayivuza, nico gituma ndabikora. Ariko ubundi muziki wenda zifise gukunda n'ivyuwanyu navyo ni vyiza, ariko nizenga mu Burundi naho ibice byinshi kwijana barazi Giswahili. Nizere ico ko atari kibazo kuba ndimba Giswahili, yanizeye ko atari kibazo kuko nabandi barakiririmba sijewe gusa. Yeah, my brother ugaragaje kuraba izajyawe mu muziki ukuntu uri kugerageza gucaruka kugira ngo ushobore kumenyekana muri Buja Flavor, ona yuko ufise intango nziza ndiko ndavuga yuko mu minsi mike itari myinshi cyane umaze mu muziki w'u Burundi. Urabona yuko ufise intango nziza. Yeah my brother, ndashaka kumenya struggle umaze guhura nayo ikakubabaza mu minsi mike umaze mu muziki w'u Burundi, ikintu umaze guhura naco ukavuga ati umuziki kabisa wapi? So ikintu je novuga kimaze kumbabaza
ndibuka igihe nkora indirimbo ya mbere narose support nyinshi abantu bambwiye vraiment urashoboye ikintu nakoze interview barambaza wewe mu mwaka umwe uzobugeze hehe je ukuntu nibona n'inguvu ndiko ndazana indirimbo office navuga ndazi nyuma y'umwaka umwe nzoba ndumustar ariko siko byagenze ikintu cambabaje nuko naciye mari gihe keke nasoye indi ndirimbo baranyibagira ubu inje ndabiyibutsa kandi bari basa n'abanyagiye ko umuntu amaze kumara umwaka wose adasoye indirimbo babasa n'abamwe bagega to ariko ubu naje gusa byavuye muri reboy itafise ubushobozi bukwiye ariko ndi muri reboy kwije nizere yuko ibikorwa byanje bizoguma biboneka yes niko no bivuga ya abakunzi ba King TV ndibaza mwumvise akantu ubwa mbere yatwihakanye yuko atareboy ari yari bwigera jamwe atari MT ariko arabivuze yuko iyo rebo yararimwe yavuye yuko atabushobozi yari ifise ya my brother ugerageje kuraba umuziki wawe urabona ko umuziki mwiza kandi cyane kandi courage sana urabizi ya ndashaka kumenya korabo ni kimwe mu bituma umuziki w'umuntu ukomera ndetse kanashika kure Dapelo ategura ryari gutanga korabo azorimbana nandi ya Jane kuvuga je nka jewe umwanya wose ndi tayari gukora korabo ariko nakubwiye ko ndi muri management umuririmvyi ari muri management ntiyipangira ikintu kice kiba management ipanze niho kiba dufate no umunsi bambwira agenda muri studio uko ari n'umustar kanaka je ndi tayari cangenda ariko mugihe batwayipanga umva nyene umunsi wayipanze nzokora ya tukiraho nyene ma brother umuririmvyi afise label arimwo gusohora amaji yonyene gute kubera kutaduha video ya my baby wazi igituma Jane afise indimo nyinshi sana muri studio kandi ijya ndimo my baby abantu barambwira oh iyi ndimbe akaze cyane one ndimbo zose afise muri studio ijya urumva ko ikaze ariko ijya ndimbo ni idakaze mu zofise jewe ijya ni idakaze umaze kuvuga ngo irakaze utarumva izo zindi bro barokuri cyane kumvira ikigongwe kuba izo zindi zasohoka nazo uvuga ndamanisa amaboko ndatsinzwe nivuga igituma ntayisoye video ni kwera ndiko ndategwa ama video dufate umuririmvyi ibirimbo byose ntucu bikora video man kandi mukavuga ati reka ngende abantu bayumvirize iryumvira romantiki abantu bashobora kuyumviriza uryamye canke video kayiha mu mutwe none ndiko ndaririmba baby love you from my heart ucuyirorera ukirabira ukibaza jeri sasa izindi ndimbo ziri muri studio nizo nzokora video ezo sokana video kandi ziryoshe kutirya ijya n'indi misanzwe gose yes ya my brother ugerageje kuraba arafise indirimbo yitwa Back na Me ni indirimbo ifise amasana meza cyane bakunzi ba King TV Burundi mugende kuri account ya Dapelo official murabe indirimbo ziwe afise amasana meza cyane bro anyimba atari banga ijya ndirimbo yagutwa akanoti kangana gute ya ikintu uvuga ijya ndirimbo urabye ikintu koze yatwa amafaranga menshi ariko director ayikoze harabaye mu support ikintu uvuga harabaye mu support ya director haba mu support n'inguvuzi wanje nakoranye haba icambere no vuga habaye mu support nyinshi kubera ikintu cyose s'amafaranga dufate ikintu cyose umuntu agukorera sima ko muri amafaranga oya na support gusa none nka je no shobora kubona hari umuntu ashobora kubona indimbo yanje ati indimbo nayishimire kandi akoresha izo video kagwa support byose akimenya umva no vuga ijya ndimbo habaye mu support sinoza kuvuga yatwa amafaranga menshi ariko ntiyavo mu mfuko yiwanje yabaye support kuko nagerageje ndakura audio amafaranga yiwanje nderekana ubushobozi bw'iwanje aho bugera harazunda runganira igikorwa kirasohoka yani ko novuga sino camvuga ngo yakozwe kwa aya ibiki ni support yuko habaye mu support yes yeah my brother no shima director X-Ray Bam yes niwe yayikoze no mshima gose anshima na K Life yarafashijemo gose ya bintu mwe nivyo ya my brother ugerageje kuraba kugira ngo umuririmvyi afatishe muri Buja Flavor ategeza gutanga ibikorwa byinshi kandi agakora n'inguvu nyinshi akashiramo kwitanga kurenza twite igikorwa cyawe gishasha ryari ya kwino vuga utimu kwa kangahe turi mu kwa gatandatu nizere ko ata kwezi nusu atameza abiri kubera wazi video kwezi sokana video ni kintu bisaba gutegura kugira iki ariko nizere vuba cyane ntibazorambirwa nzozana igikorwa kimeze neza kandi ndizera yuko fans banje bazocishimira kandi kizongeza kure ndavyizeye yes mwavyumvise yuko mu misi mike cyane mu kwezi kuri kuza kuri mbere ategezwa kuduhereza gishasha kimeze neza umupeta afise impano kabisa bro iyo umuntu akubwiye ko ufise impano uvyifata mu gute ya numva ndyohewe numva ndyohewe cyane ariko ntibituma nishima
bituma nkomeza kugira nemeza abandi ko umuntu abimbwiye mba namwemeje shaka nkorane nguvuga nemeze n'abandi yes my brother umuziki umuntu awuhuriramo na byinshi hoba hari abantu bigeze baguca intege canke hari abantu wungukiramo nk'abagenzi ibiki byose ndashaka kumenya uburemere bwo ugitangura umuziki uburemere bw'abagutera intege n'abaguca intege ya umva ikintu uwo nindaje ngaha mu rupangu ndake yombwa irinzi ivuga yombwira kaze cyane ngaha muri Yakini TV Burundi irakaze Yakini company uwo muntu sinzi wariwe bro hama tubandanye yes hama ikintu je novuga ikintu abantu banteye intege ntibabuze kwazi mu rugendo habamwe abasi akabamo n'abakunzi ya abantu banteye intege barahabaye abanci intege benshi cyane barahabaye no baracariho kubera uko mane yankwani kundo ngenda ndonka basi n'abakunzi ya ariko noshimira abakunzi banje n'abasi banje bose ndabakunda cyane yes igikuru tunuko bagwa support basi baba bakunda kuba n'abasi banje barabi bikorwa byanje none hari umuntu yoza kuvuga ngo video ya Dapelo nimbisi nayikunze atayiravye arama view agafuma anyima like ariko yayiravye Umuririmvyi yavuze yuko comment imbi canke dislike ari fresh kuko ikintu wawakira none suko nye none hari umuntu yoza kuvuga ngo je ujya musensi ndamukunda nguruka kijya ki video cingene gisa yakibonye gute yagiye kuri YouTube yarugura arakiraba none je mba mpomvyiki niwe abahomvye nasamege baba yakoresheje je nzoshima kunyanka video yanje utayizi uri kubavuga yuko video yanje ari imbi utayiravye uri kurabesha yes bose nco twana kugenda bakunda abasa bakunzi bose fresh yes ya abavyeyi ba Dapelo bavyifatamo gose babonye umuhungu ko abavyeyi ntibakunda beshi abana babo baba star canki banje bavyanka nkitangura ntibabikunda na gato ariko ubu baramaze kubona ko ndiko ndakora ivyo ndonka barabibona urumva none umuvyi amaze kwicara bari muhira akazabona umuntu arenganye dufata arenganye ko kwibara baho bati mama Dapelo ngawugira arenganye hazo ati muvyeyi umwana aririmba neza none yoreka ko byishimira yes yeah my brother turiko turagerageza gusauza ikiganiro cyacu Dapelo yifitiye confidence ngana yifitiye self confidence ngana gute mu kwemeza abakunzi b'umuziki ndundi yuko azotegeza kubahereza wa muziki nyene bakunda wa muziki mwiza kwa kundi nyene Dapelo aririmba apana kubahindurira Jesse nizo bahindurira kubera umuziki mwiza ni impano umuntu yavukanye je navukanye impano nziza kandi ndishobora kurimba umuntu wese akemera ikintu uvuga ndikunda kwana inguvu nyinshi bikugwa birahari ico nosaba abantu support gusa bame support je umuririmvyi ndazi kwandika ibindi byose ndabizi mugihe nkoziyigwa rero support nico kintu nshaka nta bindi support abafise amafaranga bazane support abafise amafaranga bazane mugihe ufise management bro ijani ryanga murindi none noce ndayanga ko afise management yazana amafaranga MT man ifise amafaranga menshi uyaze nawe fresh none ba diaspora come yeah my brother hajya Dapelo avuka mu ntari yahe soje mvuka imakambi Nyanzarake Nyanzarake mino misore ko bavuga yuko abantu bakwikana umuziki cyane ko barabibona yuko iri kiragerageza kwiyubaka cyane Nyanzarake abantu bo bakwikana umuziki cyane kuba n'abaririmbyi baho bari kubakora cyane vuga indi commune ifise abaririmbyi benshi bari kubakora ngaha muri Buja Flavor Makamba intara mpano navuze Nyanzarake Nyanzarake muri Makamba ariko kajya gace ka Nyanzarake niko kareko karakora cyane umvite Nyanzarake mpano cyane uko nyene none vipi sibyibonekeza Nyanzarake mpano huze ibintu byisi biki bro nokuri Imana yaremye Nyanza yarahenze izindi komine niko novuga yeah my brother ibintu byose umupira iki abakomedi umukomedi wa mbere mu Burundi akora comedy zitweza cyane ziya za memes ngara umutwisi comedian niwe wa mbere uzoshaka kurabe from Nyanzarake pare yeah n'umuririmvyi wa mbere wemera niyo ava nirwa ndabivuga murabizi bro umuririmvyi wa mbere ava Nyanza no wa kabiri no wa gatatu jewe niyo mva
Yeah my brother, ndavyumva yuko ikomine yanyu kabisa urayishigikiye fresh sana. Bro, kubera ko new generation mutagaragara cyane mu biteramo, mudategura ibiteramo mu gihe uvuze yuko MT akanoti karahari. Kandi ibiteramo navyo birimwe mu bikomeza umuziki w'umuntu. Bro, kubera ko mutagaragara mu biteramo. Yeah, nizere igiteramo ni kintu bisaba kwitegurira kandi nizere MT irimaze gukora ibiteramo. Yeah, irakora ibiteramo gusa muntu uzira kuri Noel hari igiteramo yari yateguye hacazo y'ibya vya corona nticabaye cyatwaye uburyo bwinshi sana. Dufata igiteramo kiba nko kwa Mungu turi kwa gatatu tuyimenya nko kwa gatanu hasigaye imisi igiteramo urumva byaduciye intege cyane ariko ibiteramo turiko turabitegura n'ibindi bizoza ariko MTRK gutegura ibiteramo hama ikindi new generation ituma idetegura ibiteramo dufate nka jewe ata management ifise ndikunda kora je nyene gukora igiteramo si kintu yani ko novuga ariko bitiramo ntituvyanga twabikunda kuba tutabikwa skwango tuvuga ngo biki ni kubera uburyo. Yes, yeah my brother Dapelo kubera umuziki we mwiza kubera impana afise Bant Boy label iramurondeye Empire Avenue iramurondeye amasezerano namwe nta na kimwe kidasa n'ikindi ivyo uzokora ivyo uzorana ni bimwe. Dapelo yotora kujaye Jen nakubwiye ndi muri MT uri muri MT ariko hari ama transfer sivyo baza umviriza jikiro mwene ico Jesse no cishura ndi muri management mwico gihe nibavugana na manager wanje je ntaco no vishurako basi kubgawe aho vuga ati je no prefera na bro je nakubwiye irebo ndimo tubanye nk'aba brother sino bava mbona ngo bantu beje kundoda ngo cengenda ndiruka no baza guca kwa manager Travis bakavuga nawe bavyemaniye none abakinyi transfer mukuba n'umukinyi cagurira ngo ndagiye baravuga n'uburongozi akagenda ni kuvuga n'abari mvyo nuko nyene je umuririmvyi si ubushobozi bwo kuvuga ndagiye bavuga n'uburongozi bundekuye fresh. Yes, yeah my brother naso birumvikana yuko mu brother ireba ari mu MT arayishimiye sana. Bro, tugerageza gusozera ikiganiro cyacu ndashaka umunezero ukwiye bumva impano yawe kuburyo umuntu aza kumva iyo nani aza guca direct agenda kuri account yawe ya YouTube kugira ngo ashobore gushikira ndetse abandanya gukwirikirana. Ndashaka ebana unezereza abakunzi banje fresh. So baby just kiss me trusting nobody Skamana go confusing swapping naware what's quite a sweet in my daddy tatika nawe kisa kuta perigari ya Ferrari usiwa bro ikijicha yeah bro tendere usiwa skisen yeah so baby turn back so chana naware no pena jo brigam kaso da yutampada wanna kutapiri sana ira mi squeezing baby yeah I mean it's sana yeah mi nona kumpenda we back nami baby na sending body na we back nami baby na sending body na we. Yes bro. Asante sana my brother kandi courage sana kabisa urabishoboye. Bro, tugerageza gusozera ikiganiro akajambo kanyuma ku bakunzi ba Kin TV, abakunzi ba Dapelo n'abakunzi bo umuziki ndundi muri rusangi. Yeah, mpere kwa jambo no bwira abakunzi ba Dapelo, Dapelo official no basaba support yanyu kunkurikirana mukaja kuri channel yanje ya YouTube, Instagram, mugakora ama followers ku YouTube, mugakora ama subscribe, mukashikira mugende kwigikogwa ya mukama support kwiye kugana nanje bintera inguvu mu gukora ikintu obwira abakunzi ba Kin TV Burundi ya nuko mubanda yamukora mukurikirana TV kubera ifise byinshi rike akora ikiraduza baririmbyi impano zitandukanye muyikurikirane mwifashe ko ama subscribe mu wagenzi banyu ikintu obwira abakunzi ba Buja ba Burundi bakunda umuziki w'u Burundi ba Buja Favor nuko mukunda baririmbyi mutaravye ninde mugashikira impano. Yes, nico novuga muri gwa rukundo nyene tugane rukundo. Yes, bintu mwene vyo novuga. Yeah. Tugushimiye sana brother. Welcome again muri ya Kin TV Burundi. Ya Kin company turinga ku bwanyu. Ya abakunzi ba Kin TV Burundi mwabonye neza twari kumwe n'impano shasha. Murabizi ko twiyemeze ya Kin TV Burundi gushigikira gusha support kwiye agwaruka ariko ruraza muri entertainment kandi rushoboye. Ya mugire subscribe, mugire like, mugire share, mugire subscribe ntimuvyibagire. Arsi ya Kin ndabakunda cyane murabizi. Behind camera ni Pasi Classic. Mugira muba mubawe.